tukaba mbere harageze igihe tugora iyo hageze ko duha message abataximene kuko byaratugora ingene tubaronka ku bituro bitandukanye bakorera. Rero cyenagereza ahantu bakorera mu bazanye bakorera abantu ikintu bagashira mu gihe ubwa mbere gifise uruhare nange mu bijyanye n'umutekano waba abafata amatagisi kwiyunguruza cyangwa abashoferi bazo ubwabo. Abiyunguruza twaba twarose imanza aho bavuga ko bibwe ibintu mu matagisi bikatugora. Hari igihe ababizi baba babitse nkana, hari n'igihe abakiriya babo bungana ibintu mu miduga, ibintu bifise agaciro, ugasanga ko uwo nyunga umushoferi arazi agaciro k'ibyo bintu umukiriya yibagiriye mu modoka, akaca afatwa no kumva atorondera umukiriya yari yunguruje kubimusubiza. Asanga hari ikibazo aho umukiriya afata taxi mugabo ntiyihutire gufata nimero y'umushoferi wawe. Ibyo bibaza ko biri muri nazo mugiye gutorera umuti. Tugiye mu by'umutekano wa twese, mwebwe muri abantu muhura n'ingenzi n'abantu bose n'ibindi bitandukanye, ku buryo mubishatse mucishije muri iri shyirahamwe, twebwe mubajeje gutekana tugiye koroherwa kumenya ingene mu gisagara cya Bujumbura abantu biyunguruza iyo bava n'iyo baja. Twizera ko kuko babivuze komite y'Ministeri de Sécurité igiye gushingwa muri iri shyirahamwe, izoba ari komite y'Ministeri de Sécurité ikomeye cyane ishobora kudufasha. Murabizi ko aho hambere amagerenade yatewe mu gisagara abayatera hari n'abafata amatagisi bakayatera. Abadafashe amatagisi aho babikorera wasanga henshi hari amapakingi y'amatagisi. Ubu rero ni ukuri tugiye kororerwa cyane, nacyo gituma tugiye gushikiriza abadutwara ko bazogusabira amategeko y'uko umuntu wese atazoja muri ishyirahamwe. Dusaba abajeje kurongora igisagara cya Bujumbura n'abandi bose biga bagafata ingingo uyu muntu ntakore, kuko icyo twifuza twebwe ni ukugira urunani rwugaye kugira ngo ibijyanye n'umutekano mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi bibandanye bikomeye, ku buryo ntakya kazobasoba uduhake tuvuga ngo abakoze ibyo bintu baciye muri uru runani muri iri shyirahamwe mukono. Twifuza ko byari ibibazo by'amatagisi ashaje cyane, amwe ashobora gutwara umunani amushikana mu kibanza yari yasabye, nabyo bigiye gutora umuti, kuko ngira ngo iyo muzoboneka kwica amakondisiyo muzoyibwira nayo ikinjura. Twifuza ko yabidoko yabinekewe y'ibiciro ndenzarugero bifatiye ku nyungu z'umuntu zo kurondera inyungu mu biregera ibyo bintu, kuko bizoba byoroshye kumenya umuntu yarenze amategeko ya asosiyasiyo n'amategeko y'igihugu. Jewe rero muje gutekana mu gisagara cya Bujumbura, nizera ko twikorera neza, nizera ko mu maguru mashya inama zo gukurikira twoza izo komite y'Ministeri de Sécurité ku maparking yose mu gisagara cya Bujumbura zatanguye gukora. Tukifuza ko kandi ayo handa yaje
kumbure ko byahora bigora kubashikiriza mesaje kuno munsi tuzosubira kugira iyindi nama amaparkingi yose mu gisagara cya Bujumbura ari ahantu hatemewe yavuye. Tukifuza ko kandi iri shyirahamwe rikaba ishyirahamwe ritandukanye n'ayandi mashyirahamwe, aho kumbure yama ariko ararangwa n'injyane no guhindura abategetsi. Ibyo nabyo bigatuma yakoresha ariko muravuga rwa runani ruduha amahoro n'umutekano, rutuma tumenya ibibazo byose bifatiye ku kwiyunguruza dukoresheje amatagisi bimenyekana.